Leonsi tugusanze ku muhana aho usanzwe urangurira ibikorwa byawe bitandukanye kuva urangije amashuri yawe yisumbuye, wotubwira muri make ibikorwa urangurira ngaha? Muri make ibikorwa nsanzwe ndangurira ngaha ni ibikorwa by'uburimyi hamwe n'ubworozi. Hariho uburimyi bw'ibitoke kuko nabiberetse ubushize, ibitoke bigera ku majana 620 nk'uko nabibabwiye. Hanyuma mugabo urumva biteye mu mirimo itandukanye. Iyo mwari kumwe na bagenzi banyu bo muri Mashariki TV, urabona neza yuko nabayeretse wa murimo wa kabiri twakora nk'umurimo w'akarorero, kandi uwo dushobora kuba twashizemwo amakosa make. Novuga ngo amakosa make kuko nta kintu kibura amakosa, mugabo nta makosa menshi novuga barantoramwo. Rero aha naho no musi twaramutse tugendera ni ku murima natanguriye k'ubushakashatsi. Iyo nkora umuntu yari mu bintu aguma agerageza saba inama z'abantu, yongera akoresha ibyiwe, mugabo akaraba neza yuko ibyo abona abihuza n'ubumenyi bwiwe, akabigendana akaraba n'ibihe aho bigeze, hama agashobora gutoramo ikintu kizima. Urabona twatanguriye mu murima ahantu turiko tugira hari amatuta y'ibitunguru vy'ipwaro. Kuvuga ivyo bitunguru vy'ipwaro, ino si isanzwe ibako ibitunguru byose by'ubwoko bwose by'amahonyo n'amapwaro. Bwa mbere tutaratera ibitoke twatera ibitunguru vy'amahonyo, muga rero ibitunguru z'amahonyo zirya z'amagoma ntizishobora kuba ahantu hatagira umuco ukwiye, ntibishobora kubana n'ibitoke, bishaka ahantu hari umuco ukwiye. Rero nico gituma mugabo ibitunguru vy'ipwaro ahantu hari. Turumvise bimwe mu bikorwa mukora, mwatweretse ibitoke bitandukanye, mwatwereka n'ibitunguru ubwoko butandukanye. Mwotubwira kimwe kimwe ukwacu igituma mwahisemwo ivyo biterwa? 2017 aho maze kubona agatahe kameze nk'akiyongereye, naciye ngaruka gukorera muri ibi bintu by'uburimyi, ko nabonye navyone birafise umwimbu. Kandi naho nabonye kuza ndafatanya kurima no kudandaza naho bihatira birameze nk'ibingora. Niho naravye no muntu nshira muri botike kugira baramfasha kino gikorwa ndakibemwo neza, ndagikurikirana. Rero umbaje ati kubera iki wahisemwo ivyo biterwa? Icambere cyo n'ibiterwa biba bikenewe ku isoko. Nibaza yuko abarundi tutokama dukora ibintu ngurumva ngo ndondera amahera yo kurya, ndondera ngo iki, uruvye ivyo byose abantu basanzwe bakora ku byo bakora. Nimba wararimye ukamuka gwara, utegereza kuzofata igice mu byo warimye ahamuka gishoro kaca kwivuza. Rero no kuvuga rero ibi bintu umuntu arashobora kubikora nk'umugambi no kugira igikenewe no mu bindi byankenerwa akenera mu buzima. Nk'ubu unya ndibaza nk'ibitunguru hari igihe bishobora kubura no ku isoko, kandi amasi ari ngaho. Iyo abantu baba babizi ibihe bakabikora, kandi urumva bakaba baronse kikabatunga kigatanga akazi, abantu bakabaho mu buzima bwiza. N'ibitoke ni nk'uko nyene, ko ibitoke twene n'ivyo twakoze bidutunze, baturiramwe amashuri, ibintu byankenerwa ari umunyu, burya niho bawukura abantu benshi. Kandi kubera kera bavuga ati igitoke niyo nka y'umukene. Nibaze rero yuko umaze kubona yuko ushobora kubikora nk'umugambi, nicohereza kuba c'abakene gusa, barakwiye no kuba n'abandi bantu bashobora kubikora nk'umugambi. Abantu baja kurondera nk'ukuntu nka mu kibano, nta muntu akirondera igitoke avuge ngo akeneye urubanza ngo aje kukirondera Muramvya ku isoko, baca bitora hafi. Kandi nabone baragira n'amahirwe kuko uri kukorera ubushakashatsi nko ngaha, twebwe ibitoke byasa n'ivyaheze, byari byabaye nk'ibyo mu gihe cyo kuvuga yuko ingwara yabikariye cyane. Uno munsi abantu baratanguye gukanguka. Urabona yuko nko ku munsi wa gatanu jewe aho mba naje muri koperative Sangwe, inyuma ya saa sita baraza kunsaba inama, kabaza ati bigenda gute. Hajya burya mu minsi ya gatanu iminsi yose jewe kuye muri koperative Sangwe sanga nari munsi nahariye nk'inama z'abantu baza kumbaza ati twobigira gute. Hama umuntu akaza arasangira ivyiyumviro n'abantu bakeneye kwiyukungura ubumenyi, ko abantu benshi barareka gukora ico gikorwa atari kubera bavyanse, ariko n'ubumenyi buke, bakagira n'ubwo bati ivyo byose nitwaramuka dushizemwo imitahe cyangwa tukaramuka dusubiye kubirima, ko tubona n'ibindi biriko birasha, biriko birononekara, ugasanga baracitse intege. Mugabo rero tugiye turahana ivyiyumviro, hari ukuntu twebwe kera bwa kera igitoke kigwaye twaca tukirandura n'ingundu yose. Mugabo wunyi kigwaye urandura kije kigwaye nyene, hanyuma
uciye ugishyirako umwavu ugashyirako n'iminyota cyangwa ugashyirako iyinuzenya ugashyirako ishwagara kumbure kwahera iminsi igitoke kikagira inguvu usanga kwa kugwara kutabandanije. Hari ibitoke byinshi twe twateye imbere bifise imigera mugabo ubunya byasubiye kunaga bigatanga ibitoke bizima. Ubwo rero n'ubumenyi baba bakenewe n'abantu kumenya. Twabonye kandi murabarimyi mukongera mukaba aborozi. Iyo uravye urugero ugeze ko nihange wari warihaye wewe wiyumva gute? By'ukuri gushika uno munsi novuga ni ikintu nshimira Imana cyane kuko intango ibigoye. Umuntu aba yavuye kure kabisa kiva ku ishuri umutima urahagarara ukaraba iyo uje ukaraba iyo uva ukiyumvira ntubone epfo ntubona ruguru mugabo utanguye utangurana izo ngorane zo kwiyumvira ko hava uhomba ko wiyumvira ko hava udandaza bikatwenga canke bikagirana ivyo byose amakenguro yagumana mugabo utanguye gukora hari igihe uzubona Imana itanguye guhezagira. Yego nk'umuntu amaze kwiteza imbere uravye nibyo nkuko bivuga urugendo ntigoroha uravye aho ugejeje ubona ingorane ufise ubu ari izihe ubona uwo gutera intege mu biki? Jewe ikintu novuga urugendo si ruto kandi no mu minsi ndabimazemwo si mike byinshi ndamaze kubibona nk'ahantu intambamizi zikunda kuba. Tugira ikibazo c'imyavu, imyavu iratugora kuboneka cyo gituma n'umuntu agushigikiye nibaza ko aho hantu ariho yoshira ingufu. Hariho n'ibindi nk'imigambi y'igihugu uriko urashigikira abantu nk'ugwaruka kwiteza imbere no gukora ibintu navyo ni vyiza. Iyo ni imfashanyo ya mbere, ni intererano ya mbere n'umuntu nashima cyane kuko nk'ubunya nimba igihugu gifise umugambi gukangurira abantu gukora no kuvuga yuko tumaze gushigikirwa kandi n'igisata cy'uburimyi kimaze kuboneka nk'ikishobora kuba leta nayo igiye kugishiramwo imitari. Harya rero iyo uri kurakora ugasanga na leta iragushigikiye ivyo byose nawe ukora utekanye kandi bituma natwebwe niyo tuzoba turimye ibintu ntabwo bw'uko ibyacu bizojwenga bihari ahubwo tuca tugira intege nyinshi yuko tuzokora ahubwo tuzohava duca turonka niyo tubishorera kubwo bwari buhari yuko ushobora no kurima ibintu byinshi bikabura iyo bishorerwa. Rero ko leta imaze kugifata mu ntoki ndibaza nuko iyo ntambwe batanguye gukomeza natwe turi inyuma tuzotanga ico dushoboye. Ari inama tuzoba dufise ari ubushobozi tuzoba dufise tubaza ko tuzoshishikara muri iyo nzira twatanguye kandi ni ikintu cyo gushima cyane ko tubona neza yuko leta iriko iragishiramwo ingufu ariko turiteguye. Nakahe kamo wotera ugwaruka ruriko ruradukurikirana bakijijanya imitima yo gutangura imigambi yabo cyane cyane nk'iyi y'uburimyi n'ubworozi mwebwe mwatanguye mukamubona aho bagejeje? Jewe kamo ntera ni nkako namantera kamo nuko ugwaruka gwo kwitinyuka kagaragaza yuko ingufu bafise bakwiye kuzikoresha mu gihe bakizifise. Kino gihe nibaza yuko igihugu gikeneye ingufu zo gwaruka cyane.